Bakunzi ba radio Ndiragakura ndabaye mwiriwe ndabana ikaze mu makuru avugwa muri iri joro nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imikangara 62 niyo yinjijwe kuri uwa gatanu mu ishure kaminuza ry'Inyamiramabi riri ibubanza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabahanuye gukunda igihugu no kubaha amategeko. Umushikiranganje w'indero nawe ahamagarira amakaminuza kwisunga cyane igisata cy'ubuhinga bwa none mu bumenyi batanga yabivuze kuri wa gatanu aho yari katanguza kwishyura mwaka w'ishure wa kaminuza w'ibihumbi 2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2023. Ibikoresho by'umwuga wo kumenyesha amakuru bifise agaciro k'imiliyoni 115 y'amarundi nivyo ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bwahaye ibinyamakuru kugira bikore neza. Muri aya makuru turaza gukurikira umushikiranganje wabujejwe Leokadi Ndacayisaba aya n'ayandi mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze ubutuma amajo bashikira akabari shakare bigira imana nkaba nongeye kubaha ikaze. Kuri uyu wa gatanu niho hinjidutse Chess imikangara 62 mu ishure kaminuza y'Inyamiramabi riri ku mutumba Mitagataka mu ntara ya Bubanza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yateye iteka ivyo birori akaba yabahanuye Inyamiramabi gukunda igihugu kugisonera kubaha amategeko y'igihugu no kubaha kiremwa muntu. Yabahimirije kandi kwitwararika udukorwa two kwiteza imbere kugira bateze imbere imiryango yabo yaboneyeho no gutanguza umwaka w'ishure w'inyigisho w'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Eri Irumva. Ivyo birori vyaranzwe n'ibice nyamukuru bibiri, icambere cari kijanye no kwinjiza icese imikangara 62 igize umugwi w'indwi mu ishure kaminuza y'Inyamiramabi. Urongoye iryo shure avuga ko rifise uruhara rudasanzwe mu kuramura abacungera umutekano w'abene gihugu n'ivyabo. Asaba ko iryo shure ryoshigikirwa mu bikorwa byo kujyagura no kurisanura kugira ryakire imikankara myinshi gusumba. Afashe ijambo umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano Martin Teretse yashimiye abashigikira iyo kaminuza mu bijanye no gutanga inyigisho. Ahavuga nk'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Ku bijanye n'ingorane iryo shure rifise nk'ibijanye no kwagura inyubako avuga ko mu bushikiranganje babizi kandi ko bazoba hafi. Mu ijambo nyamukuru ryaranze igice ca kabiri kijanye no gutanguza icese umwaka w'inyigisho wa 2022 ushira wa 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimikiye ubutumwa bwiwe kwibanga Inyamiramabi zijejwe harimwo guhagararira amahoro n'umutekano ubutungane n'agateka kazi na muntu. Yabasavye gusonera igihugu amategeko y'igihugu n'ikiremwa muntu. Yabasavye kandi guhagarika inkozi z'ikibi no kuzishira imbere y'ubutungane no gukora mu gutsimbataza iterambere ry'igihugu. Abene gihugu bose rero basabwa ko abinderetsi ico kintu cyose cosha kwahungabaniriza umutekano bakakimenyesha Inyamiramabi hakiri kare kugira ngo abagomba gukora ikibi tubateshe ntituzitire twonewe. Mu Nyamiramabi nyene ni mwebwe muri abambere mu guhagararira ubutungane ni karahara mu ruganda ntibacure. Mwebwe Inyamiramabi musabwa guhagararira agateka kazi na muntu. Agateka kazi na muntu aho gahagaze hambere nuko atankozi y'ikibikora ikibi ngo biheruko. Uwari we wese ategerezwa gufatwa agashengezwa akajanwa imbere y'ubutungane. Umwe wese mu gisata arimwo mwarabati kimeze gute mu mwaka w'ibihumbi 2040 kizoba kimeze gute. Iyo ukunda igihugu uracubaka amahoro n'umutekano n'ubutungane nivyo nkingi ya vyose y'iterambere. Mwamenya ko mu kumukengurukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwagabiye umukuru w'igihugu inka zibiri. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje 100% integuro y'ibwirizwa rigenga ingene imanza z'amatati ziburanishwa zikongera zigashirwa mu ngiro. Umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Banyankimbona mu mvo n'imvana akamenyesha ko ubutungane bugifise intambamyi zimwe ngo butegerezwa kuvamo. Idonido na Celestin Ndacayisaba. Ibikorwa vy'inama nshingamateka vyo kuyu wa gatanu vyatangujwe n'ukwemeza amazina 5 y'abagize ibiro vya sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta. Mu gice ca kabiri inama nshingamateka y'u Burundi yize ibijanye n'ingene imanza z'amatati zishirwa mu ngiro. Umumvo n'imvano umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Banyankimbona akaba yamenyesheje ko intambamyi zihanze igisata c'ubutungane harimwo ukutisunga ibihe tugezemwo ari naco
gituma leta y'u Burundi iguma yitanga uko ishoboye kugira ngo hinyanyure amategeko. Nukumenya yuko haciye igihe leta iguma yita ku rutare mu gufata ingingo zihambaye zijanye n'amategeko mu ntumbero yo gutuma ubutungane bujana n'ibihe tugezemwo. Aha twovuga nk'amabwirizwa yahinduwe, igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa. Haracibonekeza intambamyi zimwe zimwe zituma abantu bidogera ubutungane, ari nazo zikwiye gutorerwa inyishu zibereye. Twovuga nk'intambamyi zijanye no gutevya guca imanza, ukaba nkako abenegihugu bama bariko baridoga kuvyerekeye imanza ziteba. Ingaruka zituruka ukungene usanga amategeko adahuye n'ibihe tugezemwo, ntibibangamira gusa abitura ubutungane, birabangamira n'ubutunzi bw'igihugu. Abashinga amateka bamaze guhanahana ivyiyumviro, umushinga amateka Jean Claude Nimbona yatowe mu ntara ya Muramvya akamenyesha ko uruhara rw'abahuza bo ku mitumba ari ntangere mu gutuma amatati n'imanza zitandukanye bigabanuka. Je narashoboye kugendera abahuza bo ku mitumba 22 nasanze muri komine yose bamaze kwakira imanza 891 837 zose zahereye ku mutumba kandi zirashirwa mu ngiro 54 nizo zashoboye kuja muri sentare 17 zamaze gucibwa mu masentare zaciwe uko abo ku mutumba bari babikoze bisigura ko igikorwa twatoreye bajya bahuza bo ku mitumba ari igikorwa ciza kandi kiriko kiratanga umusaruro udasanzwe mu bene gihugu. Nayo umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Girazi Ndabirabe akamenyesha ko ingorane ubucamanza bufise bazizi, agahamagarira abashinga amateka kwama bari hafi y'abene gihugu kugira ngo bafashe abo bahuza bo ku mitumba gutunganiriza bene gihugu. Umuntu akaba yumva n'abandi bavuga ati jewe nawe n'ikibazo kiniki baranse kuncira urubanza kuyihuta baranyirukanza baragira gute. Aha rero ni nyinshi zageze bera kugira ngo izo manza zigende neza, izo manza zinyaruke, bamukumva ngo urubanza rwaracitse mugabo rwahise ko ruja mu ngiro. Aha nico nshimye ko ari amajambo asa na yumvikana natwe tubamwo ayemwo akarorero kerekana ko koko leta itihenze bashiraho ibwirizwa rishiraho barya bahuza bo ku mitumba n'akarorero keza turavyumvise. Mwisunze aka karorero mwe bwashinga amateka n'ahandi hariya ku mitumba mwumve ingene abahuza bariko barakora, murabe koko ko imanza zigenda zigabanuka, kuko nico twagiye kugira ngo izo manza zigabanuke cyane zija mu masentare zize ziherera nyinshi hariya ku mutumba. Mwomenya rero ko ineguro y'iryo bwirizwa abashinga amateka bamaze kuyica hirya no hino mu mpinyanyiro zayo bayemeje 100% no kuvuga abashinga amateka 107 bari bashashe. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaganutse ku muhinga mukuru wa gatanu avuye mu rugendo yahoramo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko urwo rugendo rwabaye ngirakamaro kuko babonanye n'abantu batandukanye nk'umushikiranganje arongoye leta y'Ubutaliyano, abo mu kigega FIDA n'abandi. Bakaba kandi baravuganye ngo ibijanye no gukomeza imigenderanire no gushigikirana mu bikorwa by'iterambere. Twari mu rugendo rw'akazi, ubwa mbere twagiye twitavye ubutumire bwa mugenzi wacu asanzwe arongoye inama shikiranganje y'igihugu c'Ubutaliyana. Ubwa kabiri twari tugiye kugendera kigega FIDA ku cicaro cacu c'Iroma. Ubwa gatatu twari tugiye kugira urugendo rw'ubuhinga kugira tubone uko abandi barima kuntu borora, hanyuma kugira na twebwe nyene dushobore kuvyigirako. Umubonano rero twagiraniye na mugenzanje asanzwe arongoye inama shikiranganje y'igihugu c'Ubutaliyana, twararabiye hamwe ibijanye n'imigenderanire igihugu cacu gifitane n'igihugu c'Ubutaliyana. Nkamenyesha ko iyo migenderanire ari ya kera cyane, aho twasanze imigenderanire iri hagati y'igihugu cacu c'Ubutaliyana n'igihugu c'u Burundi ari myiza cyane. Eka mbere turarabira hamwe n'ibisata uno munsi twoshira imbere mu gufashanya, na cyane igisata c'uburimyi, ubworozi hamwe n'amahinguriro, kubera yuko igihugu c'Ubutaliyana cateye imbere giciye mu burimyi, ubworozi n'amahinguriro, kandi ayo mahinguriro nayo nyene atanguriye ku mahinguriro mato mato. Ivyo byose bakaba babikora kandi batanguriye muri ubwo burimyi mu gushira abantu hamwe mu byo twita amakoperative. Twaranavuganye kandi ibijanye n'aha mu karere turi, aho yatubajije uko vyifashe mu gihugu kibanyi ca Kongo. Turamubwira ko nyene ishobora umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ariko arafasha kugira ico gihugu naco nyene kironka amahoro. Turanamusaba yuko yofasha kugira nyene ishobora umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi muri ico gikorwa ariko arakora
aronka abamushigikira yaravuze ko nawe nyene agiye gufasha kugira arabe yuko hoboneka abamushigikira. Turanamusaba kandi yuko bokugurura ambasade y'igihugu c'Ubutaliyana ngaha mu gihugu cacu. Yatubwiye yuko bagiye kuvyiga kandi aratwemerera yuko uburyo niyo bwabibashobokera ko bazoca bayugurura. Ubwa kabiri naho rero twaragendeye ikigega FIDA aho twakiriwe n'icegera c'urongoye icyo kigega, turayaga ibijanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cacu n'ico kigega FIDA, aho mbere bakenguruka cane igihugu cacu c'u Burundi uno musi atabirarane bihari. Natwe turamukengurukira cane ku mfashanyo baruka gufasha igihugu cacu c'u Burundi imiliyoni 3 z'amadolari na cane mu kujanye no gukinga ihindagurika ry'ibihe. Abarongoye ikigo Sanegidio bamaze kumva turi mu gihugu c'Ubutaliyana nabo barasavye yuko twobagendera, nabo duca turabagendera, twakirwa n'abarongoye ico kigo aho twaravye ibijanye n'imigenderanire hagati icyo kigo Sanegidio n'igihugu cacu c'u Burundi. Baradutumye rero ko dukengurukira cane nyene cubara mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuntu babona ingabo z'igihugu cacu c'u Burundi ziriko zigerageza kugarukana amahoro hirya no hino, haba muri za Somalia, muri Central Afrique n'ahandi. Banatubwira yuko aho bagiye baraca hose ko basanze ingabo z'igihugu cacu c'u Burundi aho ziri hose usangwa haranga umwumvikano hagati y'abene gihugu. Eka mbere baraduha n'ubuhamya yuko abene gihugu babwiye yuko bo baho bageze abasirikare b'igihugu cacu ko baba bahuza ba bene gihugu basanze bahari. Natwe rero turabasaba ko bogerageza bakaraba ukuntu bofasha muri iki gikorwa nyene cy'uwari mukuru w'igihugu cacu Burundi ariko arakora cyo kugarukana amahoro muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Amakuru tubateguri kuri Adondera Gakura tubandanirize mu gisata c'indero. Amakaminuza yose ari mu gihugu cy'u Burundi hamagarirwa gutanga ubumenyi hadasizwe inyuma ibijanye n'ubuhinga bwa none. Ako kamo katewe kuri uwa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana igihe ari karatanguza umwaka w'ishuri 2022 ushira umwaka wa 2023 mu makaminuza yose y'igihugu. Ibirori bikaba byabereye mu kigo cya kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Ni nkuru dukesha Royizi Ndayisaba. Mwijambo ryashikirijwe n'umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika akaba yanaserukiye abayobozi b'amakaminuza yose yo mu Burundi, yamenyesheje ko kubona hatangurijwe rimwe umwaka w'ishure ari kimenyetso cerekana ko amakaminuza yoshobora gukorera hamwe maze abaregwa bakaja ku rugero rumwe nabo mu yindi mihingo y'isi. Nayo mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yashimiye amakaminuza yose yitavye ivyo birori kuko ngo yatahuye akamaro ko gukorera hamwe, akaba yasavye kandi ko ayo makaminuza yokora yisunga ubuhinga bwa none. Turakeje mwe vy'imvamutima amakaminuza yitavye urubanza kuko yatahuye akamaro ko gukorera hamwe. Turifuza yuko koba karyo ko gusubira kuzirikana ingene amakaminuza yoja imbere mu gushikana Burundi kwiterambere rijanye n'ibihe. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yanamenyesheje kandi akamaro ko gukoresha ubuhinga nyabwonko, akaba yavuze ico bwofasha mu gihugu. Banyakubahwa murongo y'amashuri kaminuza hano mu gihugu cacu. Amashuri ya kaminuza niyisunga ubuhinga digitalization azotuma abigishwa bashikira bitagoranye ubumenyi bushasha, barangize amashure bwamaze kubanyura babukoreshe mu mirimo yabo, butebe bumenyerwe, gutyo n'ibindi bisata bikurikire kuko kaminuza n'urumuri rumurikira ibindi bisata byose. Ubuhinga bwa digitalization buzotuma mukoresha umwanya muto, haba nko mu vyerekeye gutunganya amanota, haba mu vyerekeye gukurikirana abanyeshure banditswe, canke ivyerekeye itangwa ry'impapuro z'umutsindo. Mu bushakashatsi naho nyene niko kuko tuzorushiriza kujana n'ibihe, umurundi wese yungura ubumenyi ndetse n'abandi babumurahureko. Akazi kagatera imbere, abantu bagatunganirizwa mu mwanya muto, ubusuma buri mu mpapuro zimwe zimwe nk'iz'umutsindo bukagabanuka, bimwe biboneka. Twabamenyesha rero ko muri ivyo birori habaye n'akaryo ko gutanga impapuro z'umutsindo ku mikangara yiga mu makaminuza atandukanye, aho imikangara 14 yaronse impamya bushobozi zerekana ko yahejeje ivyigwa vya master, imikangara 20 ikaba yahejeje baccalaureat, nayo imikangara 5 ikaba yaronse impamya bushobozi za doctora.
Abegwa n'indero bose kuva hasi gushika hejuru bahamagariwe kwitanga kugira inyigisho mu Burundi ngo zigumana kanovera ko nakamo katewe n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi André Nduwimana mu gihe hasozerwa kuri wa gatanu uruganda rw'imisi 3 rwatunganijwe n'ubwo bushikiranganje hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF mu ntumbero yo kunagura akanovera k'inyigisho biciye mu mugambi FADEM wishinze gukarihiriza ubwenga bigisha b'igifaransa n'abigisha mu rurimi rw'igifaransa. André Uwimana gatumirirana cyane cyane abigisha n'abandi begwa n'indero kumenyera kurahura ubwenge babicishije mu buhinga ngurukana bumenyi. Umugambi wa FADEM warigeze gukora ngaha mugabo kubera ufashwa na OIF imigenderanire yarahagaze mugabo muri no minsi murabona yuko imigenderanire y'ibihugu byinshi iri kwiranaguka uravye n'amaraporo yagizwe muri ico gihe Burundi nico gihugu carakarorero muri uwo mugambi wa FADEM muri Afrika hariho abo umugambi wafashije hariho amashure yaronse ibikoresho bya informatique amasale numerique ayo yose n'ibintu dushobora gukoresha kandi nabo bantu ubumenyi bwabo bwaduze baracakora ubushikiranganje nta nkeka ko dushobora kubikora ko tugahera hafi aho umuca hose bavuga kanovera k'indero kariko karagenda kugira ko kanovera k'indero kagaruke abari ku kivi akamutubateye nuko twese twohagarara mu bushikiranganje bwose tukavuga tuti akanovera k'indero naki wacu nakabana biwacu nta terambere rishoboka indero idateye imbere uwo mugambi rero uzoshigwa mu ngiro n'umuyobozi mukuru uzoshigwa mu ngiro n'uwo ari we wese guhera kuri radio nderagakura kubarimu kubagendura uwo mugambi usaba kubishaka umuntu agomba kwinagura aha atuzokwigisha abantu bakuze ugomba gutera imbere azotera imbere ugomba nawe gusigara inyuma ibihe bizomusiga byiza rero twoja hamwe kwiyumvira mu gukunda igihugu tukikorera neza. Amakuru yo mu gisata cyo kumenyesha makuru ibikoresho bigizwe n'imashini nyabwonko 25 n'ibikoresho byo gufata amajwi 15 byose bifise agaciro k'imiliyoni 115 mu mafaranga y'amarundi nizo zatanzwe kuri wa gatanu n'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru buha ibimenyesha makuru ubushikiranganje rero kadinda cayisaba kavuga ko ari mu ntumbero ubwo bushikiranganje arongoye bwihaye yo gushigikira amaradiyo n'ibimenyesha makuru kugira bakora inkuru n'ibiganiro by'akanovera kurikira umushikiranganje rero kadinda cayisaba asubirwamo mu Kirundi na Diane Nshimirimana. La distribution du matériel d'appui aux médias Itangwa ry'ibikoresho byo gufasha ku bimenyesha makuru ribaye hegereje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'ibimenyesha makuru. Gufasha ibimenyesha makuru mu bikoresho ni kimenyetso kidasanzwe ko leta y'u Burundi ishigikiye ubwigenge bw'ibimenyesha makuru kuko ubwo bwigenge ntibwoshika kwihangiro atabikoresho byo gukora. Ibikoresho dutanze uno munsi bizofasha ibimenyesha makuru vya bironse kurushiriza gukora uko bahora. Ni nyabwonko 25 hamwe n'ivyuma bifata amajwi 15 kugira habe ikurikiranwa ry'ikoreshwa ry'ivyo bikoresho. Ubushikiranganje bujejwe ugutuma tumanako ubuhinga hamwe n'ibimenyesha makuru ari nabwo bugaruka bugakurikirana ivy'uburyo bwo gufasha ibimenyesha makuru. Ubushikiranganje bwarashizeho umugwi wizewe na bose wo kubikurikirana ugizwe n'userukira ubushikiranganje bw'ikigo kijejwe gukurikirana ibimenyesha makuru hamwe n'userukira amashira hamwe y'inzobere mu bimenyesha makuru. Ubwo bushikiranganje rero bwaratanze ivyo kwisunga mu gutanga ivyo bikoresho. Ivyo bisunze navyo ni ibi bikurikira: uko ibimenyesha makuru vyibonekeza mu bikorwa, ibimenyesha makuru bikeneye cyane ibikoresho vyihuta, ibimenyesha makuru bitari bwaronke iyo mfashanyo kandi bisanzwe bikora, ibimenyesha makuru bivutse vuba kandi biri ku murimo, ibimenyesha makuru bitarigera bironka n'ifashanyo nimwe ku basanzwe badufasha mu iterambere dufatiye ku rwego rw'ibimenyesha makuru mu butandukane bwavyo hamwe n'intumbero y'ibimenyesha makuru. Mfashe rero aka kanya kugira mbwire kandi abadufasha mu gutera imbere kugira bafashe mu gutanga uburyo bwo gufasha ibimenyesha makuru badacaguye. Ku bimenyesha makuru byarose iyo mfashanyo navyo twizeye ko mu bikorwa bakora ko bagiye kurushirizaho biboneka mu gutuma abadufasha bafasha ico gisata bimwe biboneka. Ndabasabye mufate neza ivyo bikoresho mu gutanga no mu gukwiragiza amakuru afasha bose hamwe no gukora umwuga mwisunze amategeko yawo dans le strict respect de la loi et de la déontologie professionnelle.
Umuyobozi mukuru w'ibinyamakuru vyandika vya leta ruikamwe n'ubusa ku izina ry'abaronkejwe iyo ngabire akaba yashimiye ubwo bushikiranganje kuri iyo ngabire agasaba ubwo bushikiranganje ko bwoza buratunganya inyigisho zo kunagura ubumenyi ku bamenyesha makuru kugira ntibakora amakosa batayazi nayo abamenyesha makuru akabasaba kurangurana ubwitonzi umwuga wabo. Kigega kigitangura cari gifise amahera miliyoni 62 gusa ariko ugiye kuraba kigejeje kigwijije hafi na kabiri bitwereka rero yuko ari intambwe ihambaye leta igize kugira ngo itere intege ibimenyesha makuru byose. Ikindi dushima cyane nuko leta n'umuvyeyi wa bose kubera itacaga ibimenyesha makuru bisanzwe vyegukira leta ibimenyesha makuru vyigenga leta ntiyacaguye yaduhaye twese tugatenguruka rero uwo mutima koko ni leta mvyeyi ngitakoze mbere yaho nyene baravuze kuri bagenzi bacu leta yaduhaye ibi bikoresho kugira ngo tuze tubikoreshe. Murazi yuko intumbero ya leta uno munsi ariyo gushigikira abene gihugu mu iterambere ariyo gushigikira imigambi yose n'abayijejwe ubijanye n'iterambere bashaka dusabane hagati yabo. Ibyo bikoresho bize biyongera akamaro mu guteza imbere kumvisha abarundi tutibagiye n'amakungu yuko uburundi bukeneye gutera imbere. Twibuke rero yuko uruhara rw'abamenyesha makuru ari ntangere uwo bizogora nawe mwanyakubahwa tuzofashanya. Yego turaronse ibikoresho ariko amategeko ajanye n'umwuga burya turakeneye rero yuko muzofasha kuja muradutunganiriza inyigisho kugira ngo abari bashasha mu mwuga bamenye ico bakora tumenye gutora icyatsi n'urugo. Aha nitwo kwibagira ko rero burya buryo leta yategekanije ko izohora ibimenyesha makuru mushobora kwiyumvira yuko mushobora gukora no muri ico gisata kijanye kwigisha abamenyesha makuru. Ishirahamwe USD Media Technologies ryifadikanije na televiziyo Tanganyika hamwe na Jonathan Boju Foundation rigiye gutunganya ku nshuro ya kabiri umugambi bise Change for Success kwigenekerezo rya 27 rusamu uwo mwaka nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo televiziyo Tanganyika Jean Paul Habonimana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa kane ngo uwo mugambi ngo uzofasha ugaruka gutera imbere ubakure mu bukene. Twebwe rero nk'urunani rw'ayo mashirahamwe atatu televiziyo Tanganyika shirahamwe USD Media Technologies hamwe na Fondation Jonathan Buju twariyumviye tuti ni vyiza yuko tuja hamwe tukagira urunani ndetse urwo runani rugashobora gufasha ugwaruka rwinshi rukenye eka ndetse n'abagwiza tunga bamwe cyangwa abandi bantu bafite amafaranga kuko usanga bafite amafaranga mugabo ntibamenye ingene bayakoresha. Rero twama dutegura inyigisho aho twama dutumira abantu baba barateye imbere bakazogira ibishinga ntahe na cyane aho tubabaza tuti mbega weho washitse ngaho gute byagenze gute bakaducira umugani tukaba twateguye rero n'inyigisho zitandukanye n'ubuhinga butandukanye buzotuma waruka rwinshi eka ndetse abarundi bose bava mu bukene bagaheze bagatera imbere. Rero uwo mugambi Change for Success tumaze kurangura twarabonye ko abanyabujumbura barawitabiriye ariko ubuhoho rero tushaka yuko tuzogera no mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo abarundi bose bashobore kuronka uwo mugambi ushobore kubafasha no kubagirira ikimazi. Rero nka televiziyo Tanganyika uherutse tucugura twarabwiye tuti kituzanye tuje gushigikirana cyane abantu mu migwi itandukanye haba mu burimyi mu bworozi mu bidukikije eka no mu kwigisha kugira ngo abantu bose bashobore guhagurukira rimwe batera imbere. Ni muri uwo mugambi rero twavuze tuti turakeneye kubona iyindi sura nshasha y'ugwaruka turakeneye kubona iyindi sura nshasha y'abagwiza tunga mu Burundi turakeneye kubona abantu bashobora gutera imbere bagashika kure. Amakuru twari tubateguriye ntagarukiye ndakengurukiye mwe mwese mwaduteze yompi mugira ijoro ryiza.